CNDD-FDD numugambwe numuhari wari wagiye vraiment uvuga uti abahutu bariko baracinyiza Burundi, abahutu ntibaronka uburenganzira bwabo, reka tuje kugwana ijwi ry'umuhutu ryumvikane. Nico cyari cyabatwaye. Kandi Imana yarafashije kumbure baratera imbere naho bagiye kwica abantu bagwana gusa, baragenda baratera imbere barashika kuri ubwo butegetsi. Mugabo ivyo bagiye gukora n'akamaramaza, barisha abahutu indiri, barica abo baparipehutu FNL, murabizi. Uno munsi rero CNDD-FDD irikija gusubira kurondera ryajwi ry'umuhutu imaze imyaka 20 yica, imaze imyaka 20 ihoza, donc itoteza. Ibi rero bariko baragira vyo kugenda hariya n'icivugo bati reka tugende ku abarundi bumve ko tuko tugomba kugarukana ryaho nyabwoko ry'abahutu ryakozwe. Au fait ni tentative désespérée CNDD-FDD dirimwo mu gusambagirika kwayo. Jewe ndavyita gusambagirika muri politique. Nukuvuga ko CNDD-FDD iri kumfiro mugabe biti reka dupfe basi turondeye naka. Rero sinzi ko ari kinini bariko bararondera cirya genocide. Iyo oni nyene CNDD-FDD yanse niyo yari kuza kudufasha ikavuga ati 72 habayeho nyabwoko ry'abatutsi ryakurikiwe n'ubwicanyi bw'indiri bw'abahutu, canke ikavuga iti 72 harabaye ubwicanyi bw'abatutsi haca hakurikira ihonyabwoko ry'abahutu. Uwo mugwi severe oni yari kiravuga niwo wategerezwa kudukorera ivyo bintu. Hariho des standards internationaux, hariho des critères internationaux juridiquement disungwa kugira ikintu citwe ihonyabwoko canke citwe ubwicanyi bw'agahomera muntu wa crime contre l'humanité canke crime de guerre. Naho rero nshaka kuvuga ko CNDD-FDD mu bisanzwe rikita umwanya, ariko sibijuju cyane complètement, kuko barazi yuko bariko bashaka guhenda ba bantu bakiri mu bujuju ngo bw'amoko, ngo n'abahutu, ngo hatwara umuhutu jewe ngo naho nopfa, ngo naho bonyikira data wacu ngo abamwisha arabahutu ngo ntaco. Ivyo rero CNDD-FDD nivyo iriko irakora.